jewe ndabona ko ivy'Imana yavuze ko turiko turabigenderamo. Ibihe se? Imana yaravuze ko igihugu cy'u Burundi kizotwara ubutumwa mu mahanga. Kikaba isoko y'umugisha ku mahanga menshi. Jewe neka ndababaza. Ninde muntu aruzu nkarafa passenger hari umuntu yanshingiye intahe arambwira muri Canada ahantu yakoreye igikorane n'ahantu hanini gose ngo umukozi w'Imana abwira umuzungu bahuye umupastor nawe nyene aramubwira ati siko turategura igikorane cy'umukozi w'Imana ati muriko mugitegurira haje ati uwo mukozi w'Imana nini ati ni umurundi yitwa Chris ngo mukaje gutegura haje yego wemwe ngo none ngo hajya ngo mworonka abantu bahuzura bavuye ngo muriko muratumwanya aramubara atumbe nkubwire ati wewe urategereza uzobibona ebye aho hantu haruzuye ico ni ikintu kidasanzwe haruzuye ikintu kizima kuko ndamaze kubona ibikorane vyinshi aho bashobora gutegura ahantu hanini mugabo abantu bakaronka igice iyi si tubako ndetse no mu nzu y'Imana ndetse tureke kuja mw'isi hariho abamvoye basata baza kudetwiza igikorwa cyose ciza c'Imana sivyo baza kudetwiza igikorwa cyose ciza c'Imana ico no kubwira cyo Yesu yaravuze ngo ico tuzomenyera ku bakozi batarabimana hariho amasinya kwereka abantu vraiment ko aba bantu bakorera ubundi bwami badakorera ubwami bwa Kristo. Shalom bakunzi ba CANAAN TV ndabaramukije ndabifuriza impore mu byo murimwo vyose kuri micro Jesirene Haziyo remesha kiyago wanje nivyo no kuremesha ikiyago cakagohe ikiyago hano kuri CANAAN TV hari ibiyago byinshi ni mama Haure nkuko musanzwe mubimenyereye reka ndamwakire ndakwakiriye mama Haure urakoze jejura ndahego urakomeye ni sawa noko urakomeye ego ndashima ego ndamukiriza abakunzi ba CANAAN TV bakunzi bacu beza dukunda cyane ndabaramukije n'amahoro ya Kristo abane namwe umugisha y'Imana ukwitanga kose ibagere ko aho muri mwese ego nuko ikiyago cacu no musi tugiye guteramirako tugiye gushinga intahe ku byabaye mu gikorane giherutse kubera muri Benin ca Chris Ndikumana kuko mama wacu niyo yari yahishikiye novuga ngo ni ntatangwa guseruka yari yahishikiye nuko rero ni vyiza yuko natwe tutahabaye tumenya ngo bega vyagenze gute mbega habaye iki do special kandi ndazi yuko ibintu vyari vyiza cane naho hari habavuze yuko ngabo nyene n'amakomantere y'abantu kuko kandi bafitiye uburenganzira yuko ngo haciye haba ngo kudeta ngo none ngo Chris no kumuraba neza urumva no kumuraba neza kubera haciye haba kudeta ariko Imana yacu yose nuko dufise uwahishikiye kumbure araza kutuganirira vyinshi mu byabereye mu gikorane reka rero ndamuha ikaze mama Haure ni sawa nibaza yuko urugendo rwagenze na neza je ndabibona urugendo rwagenze neza kandi cyane nari nase nugira ubwoba gatoyi kwera ibyo bintu byabaye mugabo nta bintu byari biteye ubwoba byari bihari eka nta biteye ubwoba byari biteye ubwoba bihari kandi tuzi yuko ico kintu kiba giteye ubwoba reka franchement ushima jewe sinari nakure naho byabereye ntuze yari iri presidence yari iri kandi kindi nuko iyo hari ibintu biteye ubwoba cyane urazi ko ahantu hambere ubugara ahantu hambere basekiriza bawuza abantu gushika ni kuri aeroport ngo jewe narugaruka kwa Mungu mugabo naragiye ndashikayo hamashitseyo ndashika no kuri comptoir ya Ethiopia niyo nagiyemwo hama barambarira yuko indege zitaza ndasubira inyuma urumva
yari amahoro. Yego nibaza ko gusubira inyuma mwararonka aho muca byari nta problème nimwe nagize. Narasubiye inyuma gusa tushitse kuri aeroport baravuze tugurura turabe bararunguruka gutya setu turabandanye. Imana ishimwe cyane kuba mwagize urugendo rwiza amabukeye dare ku mugoroba umukuru w'igihugu yaratanze ijambo ry'ihumure aravuga ati ibintu bimeze neza bagerageje kugira iyo kudeta bamaze kuba maîtriser ati ibikorwa murashobora kubitangura n'uyu munsi kubandanya ibikorwa byanyu kuri uyu mugoroba. Urumva bavuze ku mugoroba no kuvuga ko bukeye byabandanye ukuri kwami n'indegereza ziraguruka turataha. Nuko nukuri Imana ibihirwe icubahiro cyane kubera ko twari twagize ubwoba je maze kumva bijya bintu byabayeho naravuze ati Imana yanje natwe twaragize ubwoba se tumbwiye kuri aeroport bakavuga ati indege ntizahagaze natwababaza tuti none zizoza ryari ati natwe ntavyo tuzi agatima nk'umuntu nyene nikoreka gutera gato ikibazo uti none ngirambe bloqué ariko byagenze neza turataha amahoro. N'ubundi iyo habaye ibintu nk'ivyo ntubuzi bikurikira ubwoba ntibwobura nk'umuntu. Ariko iconzi nuko ibintu byagenze neza. Ndabesha byagenze neza vraiment. Nuko nzi ibintu byagenze neza. Byagenze neza. Jewe igikorane cyakanguka hari ico nagiye hajya kuri ETS. Narabonye ibyahakorewe. Nukuri mpimbaza Imana ko Imana yahezagiye Uburundi kuvuka umugabo yitwa Chris Ndikumana. Imana imwongera mugisha, Imana imurindane n'uruvyaro rwo mu nda yiwe irindi mirimo yiwe. Mana n'umugisha twahawe nukuri n'umugisha twarahezagiwe nukuri pe ego vraiment. Imana yarakoze cyane kumutereka ku nzira yacu kumutereka mu gihugu cyacu. Rero warumva DJ byabaye hari nagira ndakubwire nti jewe mu bikorane vyiwe nari maze kujamwo icyo hanze y'u Burundi ni iki cyabaye muri Benin. Ni iki cyabaye mugabo Benin ni igihugu nkunda kujamwo kandi nzi imyemerere yabo benshi n'abamiziruma ikindi n'abantu basenga ibigirwamana by'abavudu niho icicaro gikuru cabo kiri. Kandi muri iyi minsi abavudu ni nkuko wovuga uti ababudiste wovuga abakatolika wovuga ni imyizerere yabo basenga ibigirwamana. Rero umva je hariho na documentaire nari naravye ngaha kuri YouTube. Imana yanangiriye neza kubona nanayibonye narayikurikiye ndayiraba n'abantu bakoresha mangete mu buryo bw'igitangaza bagisenga bijya iki kigomana kimwe uzi bashobora kuba basenga kimeze gute kimeze ico nyene citwa uko nyene budu vudu ni nkuko bovuga ngo kiranga. Ikintu bibaziye ikintu babumvye ikintu sinokubwira ingene kimeze n'ikintu ubona kiri aho kibuja omega kibuja menya ko uyo munsi je narabiravye baraturiye umwana mbona yani kuri YouTube n'uwo jayo wobibona ni documentaire umuntu yakoze baraturira uyo umwana arazuka yego kandi bamuturiye nibo bamuturiye bongera baranamuzura kiramuzura. My God urumva ni ziri imbaraga z'umwiza. Rero bisigura ngo abo bantu niyo bari benshi kandi ndakubwije ukuri aho hantu hakoregwa igikorane ni muri iyo ntara nyene bikoregwa niho icicaro kiri. Urumva bisigura ngo barahagurutse barahamba ibintu umva bamwe bazunguruka basenga abandi bazunguruka bahamba amangetengete yabo. Ariko Imana ya Isirayeli Imana nyamana yaragaragaye mu kugenda naho utari mu bo barateguye igikorane ariko urazi uti nimba harateguye igikorane hariho basi n'abakristo n'abakeya n'ijana canke amajana 2 canke yagiye kuvuga
ubutumwa bwiza muri abo bavudu nyene. Oya urumva ngene Kristo ahora akora ibikorane. Kristo akorera kuri stade. Nta shengero uvuga ngo aje kuvugiramwo ubutumwa. Oya. Urumva mugabo haba hariho evidama haba hariho abantu bariko baramufasha bahariya bamufasha ko organize ariko haba hariho na equipe yakanguka ibiriko irategura ivyo biterane. Rero bariyo hariho n'abasenze atakindi bakora bagenda imbere nibo wumva bagwana n'izo mbaraga z'umwiza bariko barasenga bari nabo bakora ivyabo bagakora ivyabo ku murango nyene bari wagirango kandi bo bibona Jesse ho narindi mugabo intaye barayinshingiye n'abantu bahajya barabimbwiye atari vya bindi vyino nk'umurozi mu kuroga yigeza oya babihamba ubona babizana bakabihamba hewe yego bakabihamba kugira ngo babuze kwigikorane kibe ariko Imana nyene imbabazi n'imbaraga haje abantu benshi vrama narabonye ku ma YouTube byari ibintu vyiza cane hari abantu benshi eski jewe tukiri ngaho muri bajya abantu benshi yoba yararonse n'abantu batatu bihana yampaye isuku ate abantu batatu ahubwo iyo ubanza ukambaza babuhotse urazi ko hariho n'abantu baje ku mabeki batashe bigendera mukuru kw'Imana ego ikindi kigira kabiri umva gutera abafashwe n'abadayimoni bobo baterura urumva nk'abagize hamwe imodoka nini yagize accident ubona baza gutora abantu bakomeretse babaterura birukankana niko bagoma biruka kandi abo bose abariko barabasengera baradushingiye intahe ati nukuri ubuntu bw'Imana bwari bwamanutse barabuhutse abihanye bari benshi bari benshi Okay urumva warumbwiye uti iyo mbanza nkakubaza ababohotse abihanye narinda kubajije abihanye bangana gute ko tubona hari abantu benshi bari bugiye hihanye abantu benshi vraiment hihanye abantu benshi bashobora kurenga 10 rimwe oya n'amajana Imana iragahezagirwa nyene ega n'umukozi w'Imana burya ikintu ca mbere gikuru burya nico kugira ngo uje kuvuga ubutumwa ahantu kugira ngo ushobore kubohora abantu baboshwe mu mitima barabohotse vraiment kandi ikindi ivyo byose nabo barozi nabo bizera ibintazi barabonye Imana nyamana y'ukuri ati Imana ku musozi Karmeli igihunyuza carabaye gutu tosanga muri abo bakijijwe nabo boba bari abo bose banaterura harimwe abarimo uko abarozi bari hajya ego kandi barabonye ko Imana bizera atahihuriye n'Imana yaremye ijuru n'isi barabibonye ego nukuri harabaye amakomantere menshi nyuma y'igikorane ca Kristo ivyo bintu vya makudeta bimaze kuba baravuga ngo Imana ya Kristo siyo iki nta kuntu ngo hoshora kuja kubigikorane ngo hamahongere hace y'abakudeta mu gihugu ngo n'umukoshi n'iki ibintu vyinshi ariko urumva nukuri siko byari bimeze umva nibaza yuko isi ni isi nyene isi ni isi rafise ukuntu yubatse ntaho bihuriye ntaho bisabisaniye n'ivyo bintu uraze gajije ndakubwira ikintu kimwe iyi si tubako ndetse no mu nzu y'Imana ndetse tuke kuja mw'isi hariho abamvoye basata baza kudetwiza igikorwa cyose ciza c'Imana sivyo baza kudetwiza igikorwa cyose ciza c'Imana ico no kubwira cyo Yesu yaravuze ngo ico tuzomenyera ku bakozi batarabimana hariho amasinya kwereka abantu vraiment ko aba bantu bakorera ubundi bwami badakorera ubwami bwa Kristo icambere n'abantu bazoba bironderera inyungu zabo n'abantu bazorondera ivyubahiro vyabo ugasanga Kristo nta espace na ntoyi bamuha uriko uravyumva n'abantu bironderera ivyubahiro mugabo jewe uko maze kubona ujya mukozi w'Imana Kristo ari nayo maronko niwe mukozi w'Imana jewe mu banyafrika maze kubona ategura igikorane ugasanga nta mahera ariko arasaba abantu baje mu gikorane voilà nabasengera daboro nta nabasengera
ntabasengera Kristo nta mwanya afise wo ndira ndakubwira kandi ico kintu narakimushimiye kuko haraho umuntu asengera abantu ugasanga kubera ivyubahira abantu bamuha no kubera ibitangaza Imana imukoresha ugasanga arishize hejuru. Uze wumvirize inyigisho Kristo atanga, ikintu ca mbere abanza kubwira abantu arababwira ati munkure kwa maso, sivyo? Munkure kwa maso jewe jewe nta muntu numwe nosengera ngo akire. Ati mugabo ukwizera kwawe ni wizera Kristo nyene bitangazanye no gukiza ni wamwizera uyaragukorera igitangaza. Hari n'irindi jambo yavuze mu gikorane aravuga ati uko namwe murindiriye ibitangaza byanyu nanje niko indindiriye igitangaza canje muri iki gikorane, kugira ngo abanza kura amaso abantu bakura amaso kuri we ahubwo bayahange Kristo igiye kubakorera kandi urumva barakorerwa pe urumva. Hanyuma aheje kuvuga ijambo sinukuyahagura sinukuvuga oya aravuga ijambo yariheza ati ubu rero tugira twinjire mu mwanya wo gusenga umwe wese yisengera. Uriko uravyumva vya bindi abandi batora agatambara ngo kano ntamanuka ntavana kuri podium bimwe vy'amavuta ya era basuka kwa mazi no ntavyakora ntihagira umuntu amubeshera ntavyakora ahagarara kuri podium agasenga yaronka ijambo gihishurirwa akavuga uriko uravyumva Imana yimweretse ati umuntu hariya nuko uriko uravyumva ahejeje icakora n'igiki acavuga ati rero abandi bantu Imana yakozeko yakozeko ibintu bigaragara abantu babyize nimuze ngaho imbere mushinga nta haraduza abantu bari ku mabekiye menga bari batanu bana ntagira bya bindi byo guhamagara we wibekiye ingo eka bakiriraho nyene hagati aho hagati niba ari wibekiye yakize akagenda yitwaye akavuga ati je nayijeko ego mana yanje Imana igira neza kwera. Hariho n'akana baje bateruye kana gatoya kuba gafise nk'imyaka 5 canke 6 nyine yavuze ati naje nteruye yarigendera. Hariho n'umutama hariho n'umumama abamama menga babiri umva Imana yakoze ibintu sivyo abandi bakavuga ibitangaza Imana yabakoreye hari utunama umva Imana yarakoze ibitangaza mu bantu. Rero abantu bavuga nabi Kristo aba contre 6 kandi cyo nkundira Kristo nta n'ibyaha umwanya iyo kudeta nayo yabaye n'abanti Kristo brema ikudeta nayo yabaye nta ni yabaye wumva hari yabaye ahubwo wosanga nico gikorana iyo kitaba yari kuba abantu bagapfa abantu bakamererwa nabi ibintu bikononekana. Benin wabo bashimye Imana baravuga ngo kuko hari indirimbo baririmbye ngo Benin sera sauvé urumva ati ahubwo icagikorane na ya ndirimbo twarimba yakoze ibitangaza nukuri ati Benin yabaye sauvé nukuri nsiriko ndabahene nka jewe umuntu yabimbariye n'umudamu yanyandikiye atewe ati urabe neza ntuje kuri aeroport ati habaye kudeta uriko uravyumva kudeta nari namenye kandi ndakubwije ukuri nta bintu vy'amasaso nta birometero bibiri byari ruhande y'iyo kambi canke ntuze presidence nari hafi yayo bisigura ngo nta mudurumbanyo wari uhari uriko uravyumva. Rero Imana yo mwijuru yarakingiye Benin mvuge ngo nigikorana cyabaye cyatumye irinda birashoboka nkuko bidashoboka byari byateguwe uko nyene mugabo je ico shingira intaho umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana asizwe amavuta n'umukozi w'Imana n'ukuri abandi baragerageza bakaza bagasunura bakaza bagakora ko bakaza bagasiga nta muntu numwe akora kandi ibyo si rya mbere abivuze je ndabaze kumwumva henshi avuga ati si jewe nkiza. Hariho n'umunsi yigera kuvuga ati ahubwo nanje ndasenze mu ntabare mu nsengere mafa maragwaye birashika
none se umuntu ega n'umuntu kagonwe rero nako ndavuga nti abantu bakritika umukozi w'Imana nukuri bakwiye kureka kuko kenshi hari abantu bazo kwikwegera umuvumo mutabizi mukikwegera igihano c'Imana ni Kristo Imana iramukoresha nabivuze kare narabivuze ryari jewe ndabona ko ivy'Imana yavuze ko turiko turabigendera ibihese Imana yaravuze ko igihugu cy'u Burundi kizotwara ubutumwa mu mahanga kikaba isoko y'umugisha ku mahanga menshi jewe neka ndababaza ninde muntu aruzu nkarafa passage hari umuntu yanshingiye intahe arambwira muri Canada ahantu yakoreye igikorane n'ahantu hanini gose ngo umukozi w'Imana abwira umuzungu bahuye umupastor nawe nyene aramubwira ati siko turategura igikorane cy'umukozi w'Imana ati muriko mugitegurira haje ati uwo mukozi w'Imana ninde ati ni umurundi yitwa Chris ngo mukaje gutegura haje yego ngo none ngo hajya ngo mworonka abantu bahuzura bavuye ngo muriko muratumwanya aramubara atumbe nkubwire ati wewe urategereza uzobibona ebye aho hantu haruzuye ico ni ikintu kidasanzwe haruzuye ikintu kizima kuko ndamaze kubona ibikorane vyinshi aho bashobora gutegura ahantu hanini mugabo abantu bakaronka igice kuri etesi Kamenge je narinda hari ebye ndakubwira kugira ngo turonke n'ahantu tuca turengana twicara baraducirira bagasitana arabe nk'abantu bahungu nk'abangaba bafite inkomezi bagenda basitana ngo baducire inzira abantu bafatanye plus mu gihugu cawe na Kristo yaravuze ngo nta muhanuzi wabo mugabo akama yuzuza abantu mukiha uburenganzira bwo gukritika umukozi w'Imana nk'uyu Imana bababarire n'ubundi asuye kubivuga Imana babarire ni muzi ico muri ko murakora ariko ico nobasaba ni kimwe rinda kanwa kanyu mugende mukritika ibindi mukritika umukozi w'Imana mumureke nimwikwegera umuvumo nuko turumva yuko igikorane cagenze neza mu majambo make igikorane cagenze neza nukuri umukozi w'Imana Kristo akoreshwa n'Imana ivyo turabihamya ivyo turabizi ivyo turavyizera umukozi w'Imana Kristo akoreshwa n'Imana ati abantu bamuvuga Imana bababarire n'amahawure n'ukuri arabasabiye imbabazi ku Mana kubera ko ntimuzi ico mukora ntimuzi ico mukora abantu bakritika umukozi w'Imana nahato bari Kristo ubundi umukozi w'Imana wari we wese mu bisanzwe n'ukuri uba uriko kwegera umuvumo nuko Kristo turamuzi mu bintu novuga mu audio kuko Kristo nta cano ndamubonako arafise TV akorerako ni vyavuba ariko oya bake yakanguka yego batanga ko n'intahe n'ubutumwa yego yani ariko abantu d'abord nature samedi urazi ko asengera abantu iraca kuri nuzayi ariko ugerageje kuraba mu gihugu cose abantu bamuzi ku audio ijya audio yakanguka nukubera benshi ruguru usanga atamantu muga arazwi vraiment arazwi nga mu Burundi preve nuko nujya musi kuri etesi hari haje abantu bose bavuye mu gihugu cyose kubera ko bamuzi baramukurikirana cyane baramukurikirana yasenga urumva abantu barakira hari abantu uno munsi bashobora kuba bafise ingwara zidakira za diabete za cancer za sida za nde nukuri twe mpora numva muri kanguka benshi bakiza amahepatite benshi bakiza amasida sida yoye ni kutavuga abavyaye kwa muganga barabahakane ingumba zaravyaye diabete irakira diabete ni ingwara ikira muri Yesu kanseri ni ingwara ikira muri Yesu sida ni ingwara ikira muri Kristo nukuri abantu bariko baradukurikirana uno mwanya kuri CANAAN TV abakunzi bacu gira akajambo babwiye uraze nkubwire
kimwe no basaba hari abantu barushe, hari abantu baruhiye mu miti, hari abantu barushe bavuga bati baramaze kwihebura, baramaze kugirane guti vyizigira bati ntituzokira iyi ngwara niyo kwunyica. Hari n'abasanga baturanguye ingwara yanje ngo yanse gukira, ngo ingwara yanje yavyutse, ngo hari abantu no musi barushe. Nukuri ndazi yuko ufise ikintu cyo kubabwira. Urumva umuntu amaze kuvuga ngo ingwara yanje ikintu cyaba ari cyawe bari cawe nyene wowe wacihaye ariko kibi bantu b'Imana ntimukacakire kandi mumenye ko akarimi kacu kararema ivyo wizera nivyo watura birakugira kwingaruka. Rero atura neza hama ikindi nagomba kubwira abantu bakunda gukritika bantu b'Imana, urubanza sugwacu, urubanza n'ugw'Imana. Kandi ikindi kigira kabiri, mbe kubera iki ibitangaza mu vyitirira Satani? Mbega Imana burya iri munsi ya Satani? Imana iri munsi ya Satani? Eske Satani aho yokora ikintu abantu bakakibona kikagaragara? Imana ninaniwe gukora ibisumba byo Satani yakoze? Mbega Imana nta bantu ifise ikoresha? Nta bahari? Birababaje. Kandi ako nagasuzugura umusuzugura Imana. Iri kusuzugura umukozi w'Imana ubusuzugura yamutumye. Rero mwirinde gukora mugisha Imana. Abantu barihaye kuri aya marezo sosiyo n'ubu kuvuga ibyo bashaka byose. Ngira biba bivana n'ukuntu bashaka kukuronka ama views. Amahera yo gusarisa umuntu. Amahera yo gusarisa umuntu nakaga gakomeye. Rero nukuri numva no basabira ngo nukuri niya bari uburyo bwo kurondera amahera burondere, hari ubundi buryo bwinshi mo bikora mukayaronka, mugabo mutiriwe murasarisa umuntu w'Imana. Hanyuma mutiriwe muracokora Imana. Yadacokoye Imana. Nico numva norangirizako. Hama mbwira abakunzi ba CANAAN TV nukuri abagwaye mamara abagwaye nukuri hungira ku Mana. Imana irakiza. Muze mwumvize no muri kanguka nkuko DJ ariko arabivuga. Abantu benshi barashinga ntahe ingwara abaganga babahebuje bakazikira. Bakazikira. Ega burya Imana kandi simpaka ngo uzoje kurondera iyo kisaba bakore ko mwumvise nta nakwemerera none aragusengera wowe ukizera amugize kwizera ugakira ntashobora kukwemerera nta muntu akora eka oya nakwemerera kwavuga ati none ibiganza byanye nibyo bikiza hakiza ukwizera ufise we n'ijambo bawumvise oya ntakwemerera. Rero numva ngo ahubwo aho kumukritika abantu benshi dukwiye kumusengera kugira ngo abandanye kuba umugende ushikana ubutumwa bwiza kure abantu batabago, abantu bagirigwe neza kuko nukuri Imana yaramuhagurukiye kandi yaramusize pe. Jewe naratangaye ugira ngo n'ijambo abavuze bavuga n'ijambo tora twumva dusomaho kandi ugira ngo arikaraga ngo agire oya byabe ndego bakankana kuri kota shire hasi yambariye mu rundi ariko ukabona abantu bariko barabuhoka. Izo mbagane za Satani yogwanya ubwami bwiwe ko bafashwe n'imbaraga za Satani yo bariko arinyaga. Ariko wa muntu nuko utamenya ijambo ry'Imana kuko ubwami yo bwisambuye Imana ibaharire Satani abashaka kukumugaza nawe yashaka ngo umuguruke. Satani abashaka Satani yarakuvunya amaguru akakugira ikibuga cyavura hama akaba ari anaguhagarika reka shari akanakwizeza kwatura ngo wakira umwami n'umukiza. Oya vraiment oya rero numva ari ivyo norangiriza ko Imana idukomereza umukozi wayo imushigikire muri byose komeze kwagura cyane nukuri abandanye kuba umugende ushikana ubutumwa bwa Kristo kuri. Nuko reka ndagushimire mama Hauri, reka nshimire n'abakunzi bacu ba CANAAN TV. Nukuri murumva yuko ahije kudushingira intahi y'ivyabaye mu gikorane, murumva abantu barakijijwe maje ho nagira nabaza nti none ko wumva hari abantu basenga ibigirwamana batazi Imana batagize mwe harabonetse n'abantu 10
ariko urumva ngo ko hakijijwe abantu benshi hariho n'abanyacubahiro bakijijwe urumva n'Imana yarabarinze kudeta naho abantu bashobora kuvuga ati none iyo kudeta hajya hari n'igihe wosanga Satani we yari yateguye ibindi byinshi bisumba bijya kugera mbere n'uno munsi wosanga bikihari bariko raturira ibintu bariko ibintu by'imyigaragambyo namwe murabizi hama ariko urumva Imana habaye kandi Imana yaragize neza kwigikorane cagenze neza nukuri Chris Imana imwongera amavuta umurundi wacu nukuri turahiriwe kuba tumufise Imana imuhezagire cyane nuko ihezagire n'abakunzi bacu ba CANAAN TV aho muherereye hose kandi tubibutsa gukora subscribe murabe kandi mwongere mu partage bagenzi nukuri uravye ikiganiro ukabona ko cagufashije amasengesho ukabona ko yagufashije mu kibazo kanaka canke ugakira gerageza upartage uhe mugenzawe nawe ashobore kugira ante gukira nuko areka rero ndabifurize umunsi mwiza aho muherereye n'ibikorwa byanyu byose nuko naho butaha reka dusenge turangiza Data wa twese uri mwijuru turagushimira inganji yawe turagushimira kuntu ubabanye natwe mwami ibihe byose wabanye nabagiye mu gikorane wabanye n'umukozi w'Imana yateguye igikorane mwami turagushimira ukuntu mwami utwitaho utwitwararika muri biriya mwami nukuri n'ivy'igiciro cane nta kiguzi twotanga co hava kingana ni kuntu utugirira neza nico gituma rero mwami kuri uno munsi muri kano kanya tudugije ishimwe mu mitima yacu tukajya tuza kanwa kacu ngo uri Imana ubereye icubahiro ubereye amashimwe data turagushima kubwa holycanaantv TV ndetse n'abakunzi bacu turongeye kuvuga ngo ubahe kurangiza umwaka neza ubahe kugubwa neza mu vyabo vyose cubahiro n'inganji ni vyawe ubu nibihe bitazoshira amen